Shalom bakunzi n'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu, ndabakunda ngene muhora musangiza abandi, ndabakunda ngene muri abantu badasanzwe abadusengera badushikira. Yesu abahezagire cyane kandi abaha umugisha mwinshi. Umva, reka ndababwire kino kintu kiri ku mutima wanje, igikorwa cy'abamarayika. Hari igikorwa kidasanzwe abamarayika bakora ku buzima bwacu, mugabo aba bantu bakora mu gihe twebwe turiko turakora natwe. Ndabaheza example nziza yumvikana. Umunsi bafashe Petero bagiye kumwica, abakristo bagiye hamwe bahuza umutima n'inama, baheje guhuza umutima n'inama, barasenga, baheje gusenga. Haleluya, bakiriko barasenga, amasengesho yabo agera ku Mana. Imana rero itanga igisubizo. Igice cya 12 dusoma umurongo w'indwi. Umurongo w'indwi uravuga ngo, maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande. Haleluya. Petero yarafunzwe n'abasoda 16 n'imigozi n'iminyoro ahantu hose. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu rubavu, aramukangura ati vyuka n'ingoga, iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Haleluya. Marayika yaraje, ikintu yakoze, iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Haleluya. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Marayika w'umwami Imana ikintu cya mbere yakoze, yaraje amukura ku iminyororo, aramuvyura, aramubwira ngo haguruka. Umurongo w'umunani, umumarayika aramubwira ati kenyera wambara inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubariye ati ikubire ko umutamana wawe nkurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenye ivyo umumarayika akoze ko ari by'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yereswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku bakabiri, bashika ku irembo yuguruye urugi rw'icumu rija mu gisagara, rurabiyugururira ubwago, barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusiga hano. Akenge kagarutse Petero yibwira ati noneho menye ivy'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode n'ubwo kuboko kw'abayuda bwari bushabaje byose. Haleluya. Petero amenya amakuru ko Imana yatumye marayika w'umwami Imana kumukiza ukuboko kwa Herode. Gusenga kwawe kuzoha abamarayika b'Imana igikorwa. Gusenga kwawe, kuba mu kugicaniro kwawe, gutindana n'Imana kwawe, kuzoha abamarayika b'Imana igikorwa. Umva, Petero yarasinziriye, ariko hariko abariko baramusengera, barasenga, abamarayika b'umwami Imana baraza. Haleluya. Igikorwa cy'amarayika kirakora mu gihe natwe ubuzima bwacu buri connected n'ubwami, buri connected n'Imana. Igice cya 5 umurongo wa 19 mu gitabo cyakozwe n'Imana avuga ngo, maze umumarayika w'umwami Imana ahenga mu ijoro, yuguruye inzugi z'ibohero, abakurayo, arababwira. Bamarayika w'umwami Imana bari bugaranye ba Petero, bari babafungiranye, ariko mu ijoro. Igice cya 5 umurongo wa 19, maze umumarayika w'umwami Imana ahengera mu ijoro, yuguruye inzugi z'ibohero, abakurayo, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero, mubarire abantu amajambo yose bwa bugingo. Bavyumvise binjira mu rusengero, hari nko mu twenzi barigisha. Bene data, ahantu hari hugaye, bari bafungiranye mu nzu mu cumbi yo hagati. Marayika w'umwami Imana araza arabwira musohoke. Umva, hari ibisa n'ivyugaye ku buzima bwawe, hari ibisa n'iminyororo ibosha ubuzima bwawe, hariho marayika w'umwami Imana. Abamarayika ni abakozi Imana yashize ku buzima bwacu kugira ngo badukorere. Rero biragusaba iki? Birasaba jewe nawe kugira gute kubaha igikorwa. Haleluya. Igikorwa nawe ndakibaye ryari? Igihe ubuzima bwanje buri connected n'umwami wacu. Igitabo cy'Abaheburayo 1:14 haravuga ngo, mbega abamarayika bose si mwe muzikorera, zituma gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Mbega abamarayika tibatumwe, si abakozi bacu, batumwe kugira ngo badukorere. Bene data, activa igikorwa cy'abamarayika ku buzima bwawe. Zaburi ya 91 umurongo wa 11 haravuga ngo, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Kuko azokuragiza.
Haleluya. Abamarayika b'Umwami Imana biteguye kukuzigamira mu nzira zawe zose. Imenyereze kwakitiva buno buzima bwabo. Azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Amen. Bazokuramira mu maboko yabo woye gusitara kwibuye. Bazokuramira mu maboko yabo woye gusitara kwibuye. Hari igihe Satani agerageza ngo usitare ku mabuye, ariko hariho marayika w'Umwami Imana yiteguye kukuramira, biteguye kuramira mu maboko yabo woye gusitara kwibuye. N'abantu Imana yashizeho kugira ngo badutabare. Bene data, mureke babwire dusome mu gitabo cya Daniyeli igice cya 6, dutangire ku gice cya 3 umurongo wa 28. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego iragahimbazwa, niyo irungitse umumarayika wayo igakiza abasabyi bayo bayizigiye. Haleluya. Shadraka na Meshaki na Abedenego babataye mu itanuro ry'umuriro. Haleluya. Ariko marayika w'Umwami Imana aravuga Nebukadinezari ngo Imana yarungitse marayika wayo, kuko ijambo ryanje baricishije ukundi bagaheba amagara yawo, kugira ngo ntibagire iyindi mana nimwe basaba cyangwa ngo basenga atari Imana yabo. Oh haleluya. Marayika w'Umwami Imana, oh haleluya, aza hariya. Oh haleluya. Igice cya 6 umurongo wa 22. Imana yanje yarungitse marayika wayo azibira iminwa y'intambwe. Haleluya. Marayika w'Umwami Imana azazibira iminwa y'intambwe ku buzima bwawe. Tacho sankoze ko kuko nabonetse imbere yayo, ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kindi nakugiriye. Mana yarungitse marayika wayo araza. Oh sifa kwa Mungu. Marayika w'Umwami Imana yaje azibira iminwa y'intambwe. Tacho zankoze, hariho marayika w'Umwami Imana waje. Haleluya. Marayika w'Umwami Imana azazibire izo ntambwe ku buzima bwawe. Marayika w'Umwami Imana azazibire izo nzira z'umwanzi ku buzima bwawe. Igice cya 10 mu gitabo cya Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 12. Maze arambwira ati, ntacyo utinya Daniyeli, kuko uhereye umunsi washire umutima gugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe, kandi ayo Meguperesi yamaze iminsi 21 andwanya. Hanyuma Mikayeli umwe mu bagabisha bahambaye aza kuntabara, sigarayo mu bami Buperesi. Amen. Haleluya. Hari zari kubizigira amasengesho yande ya Daniyeli, ariko marayika Mikayeli araza akubita hasi ubwami Buperesi. Reka ngusengere mukundwa uri kurankurikirana. Marayika w'Umwami Imana azasenyagure akureho akarimbi Satani yagushingiye. Ibyazibiye amasengesho yawe marayika Mikayeli aze akureho. Haleluya. Aba marayika w'Umwami Imana biteguye gukora igikorwa cyabo. Igikorwa cyabo nikiye, nico kugutabara, nico kuzibira iminwa y'intambwe, nico gukura mu muriro. Haleluya. Nico kukuzibira. Azoturagiza abamarayika biwe batuzigame mu nzira zacu zose. Yesu akuragiza abamarayika biwe mu izina rya Kristo Yesu. Mwami Yesu aguha umugisha mwinshi, wakitive buno buzima bw'abamarayika mu buzima bwawe. Turagukunda Yesu, turagushimiye. Abamarayika baraje. Haleluya. Bakura Petero hariya hagati hariya yarafungiwe, imiryango iriyugurura. Haleluya. Hari imiryango yugaye ku bwa mwene data uri kurankurikirana. Ndasenze ngo marayika w'Umwami Imana acagagura iminyororo, acagagura imiryango igwe hasi mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu. Haleluya. Haleluya. Ndagukunda Yesu, mukunzi wacu Yesu. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Amen. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagukunda mukunzi wanje Yesu. Ndasenze natura rino jambo rivuga ngo marayika w'Umwami Imana azi atuzigame mu nzira zacu zose, atabara uyu muvandimwe, atabara umuryango wiwe, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Yesu aguhezagire.